Abanwanyi ba koperative y'abarimyi b'umuceri bo mu gisagara ca Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura barashimishwa n'umwimbo bagezeko. Vyashikirijwe na Laurent Ndiho kubwayo umukuru w'iyo koperative kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kabiri Nyandagaro umwaka wa 2024 mu Rubirizi bakaba bari baramutse bakorana mu nama ya bose bongera basabikanya bimwe mu vyavuye mu mitahe yabo mu kuronsa amasuka n'amahera bamwe mu banwanyi b'iyo koperative bigenjeje neza bagakurikiza ivyo iyo koperative isaba. Laurent Ndiho kubwayo akavuga ko akarusho ari kanini cyane kubari muri iyo koperative mbere agatera kamo n'abakwega amaguru guhamvya abandi. Akarusho ni kanini ko amafaranga bo bashoye kwitangira mu nguvu zabo bashoze bararonswa ingurane ku mafaranga atavuna no kuvuga ibice bitatu kwijana by'amafaranga yagize gute aba yatoye muri koperative yanyu. Umva dusanzwe tugurana duha abarimyi amafaranga yo gukoresha kugira duteze imbere ico gitegwa cy'umuceri. Abarimyi bategwa kuko amaguru n'batera kamu ko bohamvye abandi kugira tugende mu rugero rumwe nuko ngo bakivuze ko ibihugu byinshi cyane byagiye bitera imbere ku bw'amakoperative rero no batera kamu ko boje hamwe n'abandi kugira nabo nyene nibasigwe nibi vyiza abandi barimwo. Umuyobozi ajeje uburimyi muri SRDI Jean Kennedy Mananilo yari yaje kubatera iteka yarabahaye impanuro yongera basaba gushiraho ikigega c'ifumbire. Ibyo gukora biracyari byinshi muranyumvaga iyi ni intambwe ya mbere y'umurongo wa koperative hariho byinshi mugabo kugira ngo bihinduke kugira bikunde bisaba ingufu hari byinshi byo guhindura muri mwebwe dufatanije n'iki n'abarongo y'intwaro ingorane tugira ni imwe tubona ngo hariya byaranse naho iwacu n'ivyo gukunda nta bantu bagira ubwoba ngo amafaranga tuyatanze abarongo ya koperative boca bayajya ndabeshe nicyo beshanye sivyo igarawa hariho hamwe canke habiri bamaze kuyajya nico gituma muca mugira ubwoba sivyo ntuzamufatira ku karorero kabi muranyumvaga ntuzamufatire ku karorero kabi kuko nta kidahinduka nabo bandi byarakunze ihaje ifumbire muragifise je naguma nagisaba nabasavye mukore mwihe tuti mu myaka dufata ingaha nk'itatu hazobe hagezaho mwamufise ikigega cy'ifumbire azoba afise 120 mu kigega muri koperative muranyumvaga nukuvuga muri ico gihe Gabriel wewe hageze sezo azoza atonda n'akagunira aje gutora iki ifumbire atabindi mu mutwe ngo mbaye ifumbire izovahe azi yuko komite ariyo umutahe uriyo yiruka irondera ifumbire wazotonda n'iki n'akagunira apfa ngaha agenda kufumbira atagenda no muhira apana baja muhira apfa ngaha aca amanuka nivyo mutagize iryo hangiro n'ukuri. Abanwanyi bakaba basaba leta kubashigikira mu kubongerereza umutahe no gushiraho ubuguzi bw'imiti bwizewe muri iyo koperative. Ni nk'igisabo baravuga yuko twinjiye by'ukuri muri koperative. Twebwe iyi koperative yacu mwarumvise ko twatanguje ingufu zacu kuri bike twaronse. Ego nkongera ngatuma abaduserukira muri SRDI numva ngo koperative hari koperative za leta by'ukuri. Irega n'umuyobozi yatubwiye ko ni yari ya leta. Na SRDI yari leta. Urumva rero ko tugeze kwa ayo mahera. Turabatumye mugende mutwagarize mutubwira ati hari koperative yatanguye kwiyungunganya. Batwongerereza ahubwo mutahe wacu kuburyo umurimyi adafisa agasembwa n'amarabaga aronka miliyoni 10 hanyuma twiyagurira akarere ngize tugire kisi. Ingwana nazo usanga zizuka ku rugero tagira uko rungana. Tukabura n'imiti twoshiramwe. Shembere nibaza ko mwohava muzoturonderera n'imangazini y'imiti tukayigurira aho tuzi kuba bifitiye ububasha baduhiye kwiye nkabangiza ati tugira amahoro ya Kristo. Mumenya ko iyo koperative ifise abanwanyi bagera ku 762 ariko 295 gusa nibo baronkejwe utuganuke. Radio televiziyo